Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ryanje ni Feliciano Bankunguka, mumenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku murongo wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ikiganiro c'uyu munsi tugomba turabe amazi ya Mwambutsa. Mbega amazi ya Mwambutsa aherereye he? Kubera iki bayise amazi ya Mwambutsa? Ivyo bibazo vyose murabironkera inyishu muri iki kiganiro. Ndabibutse ko jewe nitwa Feliciano Bankunguka, nkaba ndi umutohoji mu mico n'akaranga vy'Uburundi. Ikiganiro citwa Nyibutsa Akaranga, kikaba gica ku murongo wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Hari ibiganiro bitari bike, ugiye kuwo muhora uzobona n'ibindi bijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi. Uyu munsi mugomba mumenye amazi mutari muzi, yarose izina ry'amazi ya Mwambutsa. Aho aherereye n'igituma bayise iryo zina, n'ico amariye Uburundi gushika ubu muravyumvira. Reka rero ntabanje guteba, reka nyarutse mbanze ndabereke ayo mazi ya Mwambutsa nanishikiye kuyaraba, hanyuma muhejeje kuyabona rero ndaheza nce ngaruka tuganire. Ikaze ni rwanyu rero, mugire amahoro. Mutama amazi ya Mwambutsa kweli. Amazi ya Mwambutsa. Ego, Mwambutsa gamana wa kirya gihe. Ego cane, ndabashimiye yuko mwagumanye natwe kandi mwamana natwe mu biganiro. Amazi ya Mwambutsa murahejeje kuyabona, muti rero aherereye hehe? Ari neza na neza ku Rukonwe, ni umumanuko uhambaye cane utera umanuka Inyanzarake uva mu Mabanda. Tuja tubona yuko rero ari muri, camubona rero ko ari hariya muri Nyanza, komine Nyanza, yahora ari Nyanzarake. Komine ni Nyanza, yahora ari Nyanzarake, ku mumanuko ukomeye cane bita Rukonwe. Intara ni Burunga, muri intunganyo nshasha. Yahora rero ari muri Makamba. Intara yahora ari Makamba, komine Nyanzarake, ariko muri intunganyo nshasha ayo mazi aherereye muri komine Nyanza, intara ni Burunga. Aho niho muzoyasanga, ku mumanuko nyene impande y'ibarabara. None kubera iki bayise amazi ya Mwambutsa? Amakuru twaronse nuko kera umwami bagenda bamureruye kuco bita iceri, cari igikoresho kigomba kumera nk'inderuzo. Abo bamaze kubona inderuzo batwarako abantu bagwaye. Iceri ryajako uwukomeye, umwami canke umwamikazi, ryoryo rigaca rigira icugamo kugira ngo izuba canke imvura ntibimugirire nabi. Nk'izuba ntirimwakire, imvura ntimukubite mu maso. Nuko rero umwami ariko aratembera mu gihugu ciwe, yagendera kuri iryo ceri, hakabamo abamureruye. Yarashitse rero ahari ayo mazi, yumva anyotewe, baramwururusa arayanywa. Ayanyoka rero baca barayamwitira bati
aya ni amazi ya Mwambutsa. Mwambutsa rwabaye urukurikirane rw'abami bitwa Abambutsa, kuko murazi yuko hari abandi bitwa Abezi, ari turonka ba Mwezigisabo, hakaba bitwa ba Mutaga, Abataga ari ba Mutaga Mbikije nk'akarorero. Tukaba twari dufise rero na Mwezi, Mwambutsa n'Abatare, niho twumva nka Ntare Rugamba, Ntare Rushatsi. Nuko rero umwami Ntare ari mu rukurikirane rw'abami batwaye Uburundi, ariho turonka na Mwambutsa. Mwambutsa rero bagiye baramenya mu nyuma no bita Mwambutsa Bangiricenge. Niwe rero bavuga ngo ku mazi ya Mwambutsa. Mwambutsa rero mwumvise yuko Abambutsa babaye mu rukurikirane rw'abami batwaye Burundi. Bangiricenge ni mwami Mwambutsa wa kane. Mwambutsa wa kane Bangiricenge. Mbega uraza akazina bamwita, bamutazira, tuzokagarukako mu kiganiro co hanyuma. Ayo mazi rero baciye bavuga ngo n'amazi ya Mwambutsa kuko umwami Mwambutsa ayanyoyeko. Nuko rero ayo mazi yahavuye ahurumbirwa n'Abarundi kuko yitiriwe umwami, bakaja kuyarondera kugira ngo bayanywe bagire amagara meza. Bumva yuko ayo mazi atanga ubuzima kurusha ayo baba bari bazi, nico gituma bayahurumbira, ngo yari amazi mbere atagira gatosi, uyanyoye warumva yuko unyoye amazi meza. Nico gituma baciye bayahurumbira. Abakenyezi bobo kukaba nk'ukundi, kuko ngo umukenyezi yayanyoye umubiri wiwe vyaragenda neza, nk'ibijanye no kurangura amabanga bikagenda neza cane. Kuko murumva ivyatuma amabanga agenda neza, ingingo z'umubiri zijanye irondoka zikoroha, kuko amazi yabonetse vyaca bigenda neza. Ayo mazi rero barayarondera cane cane abo bakenyezi bashaka yuko amabanga y'urugo agenda neza. N'ubu rero ayo mazi barayanywa, abahashitse baba bafise ivyo bayashiramwo kugira ngo bashobore kuyitwaza baze barayanwa. Imiduga irahagarara bakavoma ayo mazi. Murumva yuko ayo mazi yagize akamaro mu gutuma umwami amererwa neza, hanyuma aca agira akamaro kandi ku bantu baza barayanywa, kuko abagirira neza cane mu buzima bwabo. Naho Abarundi bavuga ngo amazi n'ubuzima, ayo mazi yo urumva yuko acaza asa nuko afise ikintu gisumbirije mu mico n'akaranga vy'Uburundi. Twayabetse rero, murashobora kuzoshika namwe mukayaraba canke mukayatuma abatemberaho bakayabaha, namwe mukayanwa mukumviriza. Jewe nayanyoye ndayumviriza. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, reka nongere ndabashimire cane ku kanya mwafashe kugira ngo tubandanye tuganira imico n'akaranga vy'Uburundi. Amazi benshi mutari muzi turayababwiye kandi turayaberetse, amazi ya Mwambutsa. Reka rero tuzosubire mu biganiro vyo hanyuma. Ndashimiye n'uwadufashe amasanamu. Tuzosubira mu biganiro vyo hanyuma. Mugira amahoro. Hariho ahantu bandika ivyumviro, mutubwire uko mubona ibi biganiro tubashikiriza. Hari n'ahandi bashirako urukumu bafyonda kugira ngo ibiganiro bishikire benshi. Jeme hari n'ivyo bashobora kurungikira abandi bavuga ngo ni partage. Byose mubikore kugira ngo ntihagire usigara inyuma atamenye ibijanye n'iki kiganiro, kandi intererano yanyu ni ngirakamaro kugira ngo bishikire benshi. Natwe
biradutera intege kumva yuko ivyo turiko turakora bibashimisha. Tuzosubira rero mu bindi biganiro vyo hanyuma. Mugire amahoro, mugire aho muba mwubahwe, Imana ibaje imbere, ibaje inyuma, eka impande zose kugira ngo tubandanye turoranirwa twese, Uburundi bugire amahoro, ababwo bishime, nitwakomeza imico n'akaranga vy'Uburundi niyo yubaka igihugu, tuzonezerwa no kwama dufise igihugu nyabagendwa, igihugu cubakwa na beneco mu kanyamuneza, maze tukigina tuvuga yuko ari igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu c'amata n'ubuki nk'uko basokuru bakidusigiye, natwe tuzogisigira abandi ari igihugu gitemba amata n'ubuki, aho n'abanyamahanga bashaka kuza kukibamwo. Nuko rero tuzosubira, murakoze.